nyakubahwa umushikiranganje wa mbere aje kwakira userukira igihugu ca Turkiya hano mu Burundi, bakabaganira ibitari bike, ariko ubwa mbere kandi nkuko aherutse kugenwa mu mabanga yiwe kuserukira igihugu ca Turkiya hano mu Burundi, userukira Turkiya hano mu Burundi rero yaraje azaniye indamutso umushikiranganje wa mbere, indamutso zo mu gihugu ciwe, indamutso z'umukuru w'igihugu n'abene igihugu muri Turkiya, kuko Turkiya n'igihugu c'u Burundi bisanzwe ari ibihugu bivukanye, kandi akaba yaraje kugira ngo bahanahane ivyumviro kubijanye n'ibisata bitandukanye Burundi n'igihugu ca Turkiya bishobora gufashanyamwo. Ahanini rero bakaba bashimikiye kubijanye n'uburimyi. Umushikiranganje wa mbere akaba yabariye userukira igihugu ca Turkiya mu Burundi ko igihugu cacu kiri mu ntumbero yo kwiteza imbere, kikiteza imbere gishingiye ku gisata abene igihugu benshi basanzwe bakoreramwo, ivyo ico naco kikaba ari uburimyi n'ubworozi. Akaba rero yamubariye ko bipfuza gufashanya muri ico gisata kugira ngo uburimyi bushobore gutera imbere, bishobotse mbere abarimyi b'abarundi bashobore kurima ku ahantu hanini bakoresheje amamashini. Ikindi kandi bashitse ko nibijanye no gufashanya mu bijanye n'amasoko ntanganguvu. Umushikiranganje wa mbere akaba yamubariye ko mu byo Burundi buriko burakora mu ngwano yo guteza imbere igihugu Burundi burimo, harimo kugira ngo igihugu c'u Burundi gishike kwihangiro ciyemeje, arico ko Burundi bwoba ari igihugu cifashe mu 2040, bukongera kandi bukaba igihugu giteye imbere mu 2060. Ikindi gisata kandi bashoboye kuganiramo nibijanye n'ibi vya ba mukerarugendo, ibijanye n'uburaro. Umushikiranganje wa mbere akaba yari ubuserukiye ca Turkiya ko hakenewe igihugu ca Turkiya gishobora guzana umutahe, kurondera abanyamitahe bacu bakaza guterera mu gisata c'amahoteli. Abo banyakubahwa uko ari babiri kandi bashitse ku ciyumviro c'uko ibihugu vya Turkiya n'u Burundi bishobora gufashanya mu bijanye no gushigikira amashirahamwe, aya mashirahamwe asanzwe akora mu bijanye no guhanahana amakuru no gutumatumanako. Ivyo byose bagatezwa kubikora bisunze umugambi w'igihugu w'iterambere. Hamwe rero nuko Uburundi bwoba ari igihugu cifashe mu 2040, bukongera kandi bukaba igihugu giteye imbere mu 2060. Muri make rero yaze bahuza, bakaba bavuze ko bagiye gukora uko bashoboye kose kugira ngo ivyo bihugu bibandanye bifashanya kandi umuvukano wavyo ubandanye gutera imbere. Turkiya kandi ikaba ikeza Uburundi ingene buriko umurindi buriko burafata mu kwiteza imbere, na cane cane mu gushira umwene gihugu imbere.